umuherezi abwiza kwama igihe cyose ariko aritoza ku giti ciwiwe gusenga ubudasiba. Gusenga nivyo nivy'abandi bana, ariko umuherezi abwiza kuba umusenzi. Ndabisubiramo, umuherezi abwizwa kuba umusenzi, kandi gusenga kwa kubwiza kuba ugusenga guhoraho. Umuherezi abwiza kwitoza ingene aba ubwa mbere na mbere uwigana Kristo Yesu. Bivuga ngo mwigane Imana nk'abana ikunda. Kristo Yesu tubwirizwa kumwigana. Burya nage gusanga ubwenge muri buno bukristo canke muno rugendo Kristo turimwo no kwitoza kumenya ico Yesu yashira imbere y'ibindi, natwe tukagishira imbere. Urazi umuherezi abwiza kugira ibihe vyo gusenga ari wenyene. Apana gusenga uri kurasengesha abandi, apana gusenga uri kumwe n'abandi mu makoraniro y'abandi. Namatiko ndavuga kino kintu, iyo ukora ivyo abandi bariko barakuruzuronka igihe cyose ivyo nabo bariko bararonka, mugabo we wakora ibitandukanye by'abandi bariko aranyumviriza. Gusenga uvyitoze bicike ico no kwita a habit, canke bicike ingendo yawe ya buri munsi. Umuherezi umwizigirwa abwirizwa kwitoza ko igihe cyose imvugo yiwe ijana n'ingiro. Nawe uri kuranyumviriza, reka imvugo yawe ijana n'ingiro yawe, reka ivyo uvuze bibe ivyo ugiye gukora. Ndonge kandi kubakira mu kiganiro canyu ibango ry'ubuherezi, mwamushikirizwa nanje Apostle Kevin SIBOMANA kuri no chaîne ubugingo busagutse TV. N'umunezero mwicana kuba shobora kuronka aka kanya kugira ngo dushobore gusangira aya majambo y'Imana. Nizera neza nakikanya ko agenda ariko arabafasha mwasangize benshi, kuko twenda twigishwa tumenya neza ukungene tubiza kuba abaherezi babizigirwa, abaherezi Imana yishimira, abaherezi Imana igihe cyose yama novuga inezererwa. Igihe nta kintu kiryoshe nkuko umunsi umwe tuzogera mu ijuru akavuga ngo well done, wagize neza muntu wanje mwiza. Nta kintu ndifuriza umuntu wese ariko arankurikirana ko umunsi umwe uzokumva iryo jambo rivuye mu kanwa k'umwami wawe akavuga ngo wagize neza, wakoze neza, well done, wabigenjeje neza muntu wanje mwiza. Nico Imana iriko iragomba, kuko ico twahamagariwe cose, ico tuko turakora cose, umunsi umwe tuzohagarara imbere yiwe maze dutange rapport. Bega rapport yawe bazoyikota gute, bazoyakira gute? Nico gituma tuza tubaganiriza ano majambo kubijanye n'ibango ry'ubuherezi, kugira ngo ni warenguka imbere y'Imana, Imana izovuge ngo wagize neza muntu wanje mwiza. Wabaye mwizigirwa kuri bike, none eraba ubaye umwizigwa kuri byinshi, cyangwa uzogirwa umwizigirwa kuri byinshi, ni winjire mu munezero waso. Nico nifuriza umuntu wese ariko arankurikirana, umuntu wese ariko aranyumviriza, kuzo kwinjira mu munezero waso canke wa papa wawe, kubera ko byukuri baye umuherezi w'umwizigirwa. Tuko turavuga ibintu indwi biza kuranga umuherezi w'umwizigirwa, kuko ico twe turarondera niki birivuga ngo nzo kwihagurukiza umuherezi. Nigo rufatiro, niwo mutima wa kino kiganiro ibango ry'ubuherezi. Nuko ubuzima bwawe bubaho ari ubuzima by'ukuri Imana yishimira. Bivuga ngo nzo kwihagurukiriza umuherezi w'umwizigirwa azokora nk'ibi mu mutima wanje no mu vyiyumviro byanje. Nico Imana igomba, nico Imana ishaka, ko ubuzima bwawe bubaho igihe cyose bunezereza Imana, bukora ibiri mu mutima wa ndetse no mu vyumviro bya. Rero turavuga ibintu indwi biza kuranga umuherezi. Mu kiganiro giheze twavuze ingingo idasanzwe yo gusoma ijambo ry'Imana nk'umuherezi ku giti ciwawe, atari ijambo ry'Imana yo kugira ngo uje kurisangiza abandi, mugabo ijambo ry'Imana usoma ku giti cawe, kugira ngo ubwawe bwa mbere umenye Imana igomba, hama kandi ugaragaze kumvira, wongere kandi ushire mu ngiro n'ivyo Imana nobwa igusaba canke ivyo ijambo ry'Imana rivuga. Kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo harahiriwe umuntu yumva kongera agakora. Uwo muntu ameze umuntu yumva kongera agakora. Yakobo nawe yacandika aravuga ngo ntimukabe gusa abumva ivy'iryo jambo, ariko mube abarikora canke mukora iryo jambo ry'Imana. Uyu munsi tugiye kuvuga ikintu caka bikibiza kuranga umuherezi. Cyo cyose kindi no gusenga guhoraho canke guhozako gusenga. Umuherezi abwiza kwama igihe cyose ariko aritoza ku giti ciwiwe gusenga ubudasiba. Gusenga nivyo
ni by'abana Imana. Umuherezi abwiza kuba umusenzi. Ndabisubiramo, umuherezi abwirizwa kuba umusenzi, kandi gusenga kwakubwiza kuba ugusenga guhoraho. Umuherezi abwiza kubaka structure, abwiza gukora novuga igicapo canke abwiza wenyine ubwiwe kumenya ukungene mbega ugusenga kwiwe kumeze gutabiza kubaka uburyo bwo gusenga kwiwe, ingene usenga mu ndwi, ingene usenga ku munsi, ingene usenga mu kwezi, ingene usenga mu gice c'umwaka, ingene usenga muri trimestre, ingene usenga muri mu mwaka. Ubwiza kwitoza ukungene nk'umuherezi ubwiza kubaka igicaniro co gusenga gihoraho. Nuko igene ijambo ry'Imana tubwira mu gitabo c'Abalewi ngo nuko umuriro, ivyo vyabyigwa umuherezi, ngo umuriro wo ku gicaniro ntuze wigere uzima. Mwana majambo, umuherezi yame ngo azinduka mu gatondo ashireko inkwi kugira ngo umuntu ntiwigere uja hanze canke uzima. Ico Imana ikeneye ku buzima bw'umuherezi wese nugusenga guhozako canke gusenga kudacika. Ico nico uyu munsi tugiye kurabira hamwe, ico tugiye gusangira biciye mu ijambo ry'Imana kugira ngo tumenye neza mbega n'igiki Imana ivuga ku bijanye no gusenga. Ubwa mbere na mbere, umuherezi abwirizwa kwitoza ingene aba ubwa mbere na mbere uwigana Kristo Yesu. Bivuga ngo mwigane Imana nk'abana ikunda. Kristo Yesu tubwirizwa kumwigana. Burya nage gusanga ubwenge muri buno bukristo canke muno rugendo ni Kristo turimwo, nukwitoza kumenya ico Yesu yashira imbere y'ibindi natwe tukagishira imbere. Mani majambo, nukene yani mahishurirwa yandi, genda ukoporore ivyo Kristo Yesu yagiye akora hano munosi, igihe yarakiringa munosi, ivyo yagiye yitwarirarika, ivyo yagiye ashira ku mutima kuruta ibindi vyose, ivyo yagiye agira priorite, ivyo bintu nawe uvyubakireko, ubigire fondement y'ubuzima bwawe bw'ubuherezi. Uzora bukungene ubuherezi bwawe buzokuba muri ko burazana impinduka ku buzima bwa benshi, buzokuba muri ko buratuma benshi bamenya Imana, bahinduka, babohoka, eka bava mu vyo bari barimwo bakaja mu vyo ijuru ishaka ko babamwe. Uyu munsi rero tugiye kuvuga ibijanye n'ikintu co gusenga. Dusomye Luka igice ca 5 ku murongo wa 16 baratubwira ukungene Yesu yakora canke ingene Yesu yitoje ibijanye no gusenga. Biritubwira ngo ariko we yigunga mu bugaragwa asenga. We yigunga mu bugaragwa asenga. Yesu nyuma yo gukoreshwa imbere y'uko bohora ababoshwe, n'ikintu aciye akora, yaciye wenyene ubwiwe ayomboka aragenda mu bugaragwa, ajanywe n'iki? Ajanywe no gusenga. Urazi umuherezi abuza kugira ibihe vyo gusenga ari wenyene. Apana gusenga uri kurasengesha abandi, apana gusenga uri kumwe n'abandi mu makoraniro y'abandi. Namatiko ndavuga kino kintu, iyo ukora ivyo abandi bariko barakuruzuronka igihe cyose ivyo nabo bariko bararonka, mugabo we wakora ibitandukanye ivyo abandi bariko barakora. Kenshi twakunda kubona nko ku mashure umwana aciye ubwenge ntiyagira etude gusa hamwe n'abandi bana, mugabo ashitse muhira yarasubiramo agakora indi etude yiwe, agasubiramo akagira revision yiwe, hanyuma akaza novuga gukora ikibazo yari yiganye na mugabo akagenda agasura karondera n'ibindi atiganye n'abandi, cyangwa asura kandi akigisha ibyo atashoboye kwigana hamwe n'abandi. Nivyo nifuza ko n'abaherezi namwe mumenya, nivyo wasenganye n'abandi mugabo gira imyanya yawe. Yesu turabona ko mwiyace yigunga, bivuga ngo yigunga mu bugaragwa asenga, kandi bivuga ngo nuko aduga umusozi gusenga nkuko yaramenyereye, ngo nuko aza avuye ku musozi gusenga, ngo yakesheje asenga nkuko yaramenyereye kubikora. Rero mu majambo yari umugenzo wiwe. Ndifuza ngo umuntu wese ariko aranyumviriza gusenga uvyitoze, bicike ico no kwita a habit canke bicike ingendo yawe ya buri munsi. Kuko ikintu kiza gucika ingendo ya buri munsi, hariho igitabo nasomye avuga yuko iyo ikintu ugikoze imisi 21 wisubiriza, ico kintu kica gicika habitude, kica gicika ingendo, kica gicika ikintu novuga kifatanye n'ubuzima bwawe. Nawe ni witoze ibijanye no gusenga, bicike yo habit, bicike ingendo yawe. Ntusenge kubera ko ico ukeneye ko Imana ikemura mu buzima bw'iwawe, ugene usenga ko hano Yesu nterekana ivyo Imana ikemura, ariko arakeneye kubaka ubusabane, ubucuti hamwe n'Imana
ubwiwe canke hamwe n'uwamutumye. Iki rero nico kizozigama ubuherezi bwawe kige cyose witoza gusenga ubudasiba. Iyo dusomye abitesalonika ba mbere igice cya gatatu ku murongo wa 17 na 18 munyemerere abantu twasome gatoya, ijambo ry'Imana riravuga ngo musenge ubudasiba. 18 mwame mukenguruka muri byose kubyo kuko ico arico Imana ibagomba ko muri Kristo Yesu. Avuze ngo musenge ubudasiba, musenge ubudasiba. Iki nico Imana igomba. Imana igomba ko usenga ubudasiba, usenga udaca, kuko nasanze mu buzima bwacu iyo twitojeje ingeno nziza nifuriza umuherezi wese ariko arankurikirana yo gusenga n'ibintu byinshi uzorindwa mu buzima bw'iwawe. Hari amakosa menshi cyane gose Imana izozigama izo kuzigamamwo mu buryo nawe ubwawe udashobora gutahura, mu buryo nawe ubwawe udashobora gusobanukirwa ingene vyagenze. Mugabo ugasanga n'amasengesho yagutabaye. Amasengesho aratabara bakunze, amasengesho aratabara. Nivyo ndazi ko gusenga biragoye. Urazi namwe ndabwira abantu gusenga nico gikorwa ca mbere kigoye ku muntu w'umuherezi. Kwiga ijambo ry'Imana wateguye nta kumwe utokwigisha. Wasomye igitabo kuce exposa uravyumva n'ibintu cyane vyoroshe cyane gose kugisha inama, ariko gusenga benshi barakubitwa hasi iyo hageze mu bijanye no gusenga. Mugabo gusenga kwawe no guhoza ku gusenga ukamiza ku gicaniro cyawe c'amasengesho umuriro, ivyo nivyo bizozigama ubuherezi bwawe. Ivyo nivyo bizotuma igihe cyose utihenda. Paul avuga ngo ndakubita ibipfunsi sindi nkuhusha, ndirukanga simutazi iyaje. Kubera iki? Kubera ko yari umuntu asenga. Niwe ariko arandika no majambo. Paul ntigera avuga ikintu na kimwe we ubwiwe adakora. Iki kintu ndashaka ko mucumva. Nico gituma yabwiye ishengero ry'abikora arababwira ngo nimunyigane nkuko nanje niganye Kristo. Paul ntabwo yari afise bimwe byo kuvuga ngo murabe ivyo nkora, murabe ivyo mvuga, ntimurabe ivyo nkora. Paul nta namwe ijambo yigeze rivuga. Kandi na Yesu ntiyavuze ngo turabe ivyo avuga ntiturabe ivyo akora. Ivyo Yesu yabibwiye abayuda, abwiye ati abafarisayo babaremeka imitwaro badashoboye kwikorera, n'abantu babwira ivyo ubwabo badashoboye gukora. Rero yarabona neza ko birashobora gutuma bamwe bareka kumvira, ariko Yesu arabwira ngo ariko ivyo babwira n'ijambo ry'Imana. Rero murabe ivyo bavuga ntimurabe mugabo ivyo bakora, ko yarabizi neza ko ivyo bakora ntibihuye na gato n'ivyo bavuga. Imvugo yabo ntihuye n'ingiro yabo. Ariko umuherezi umwizigirwa abwirizwa kwitoza ko igihe cyose imvugo yiwe ijana n'ingiro. Nawe uri kuranyumviriza, reka imvugo yawe ijana n'ingiro yawe. Reka ivyo uvuze bibe ivyo ugiye gukora. Reka ivyo uvuga bibe ibikorwa byawe. Iki ni kintu vy'ukuri waci menyereza mu buzima bw'iwawe kizo kuzigama muri vyinshi, kuko uyu munsi ubwizigirwa burazimvye. Ubwizigwa ndabisuyemwo burazimvye cyane gose. Uyu munsi hari abantu benshi bidogera abana b'Imana, bidogera abakizwa. Harabigeze kumbwira igihe kimwe arambwira ngo jewe hako nokoresha umukizwa nokoresha umuntu adakijijwe. Atwera ko umukizwa ucumengo murabisangiye. Kubera iki? Bitwara nabi, nta bwenge. Biravuga nuzungure ko impuzu, ufuke ubwambure bwawe. Tubiza kuba abantu b'abanyabwenge. Ba umwizi bivuga ngo abashumba canke abakozi ngo mukore bashoboje banyu nkuko rashoboje banyu wo mwijuru. Tuvuga ngo muri majambo ukuri kurakorera uriya muntu surya muntu uri kurakorera, ariko haro n'Imana iriko irakuraba. Nimba byo kuri kubikora nabi umeneza ko uri gukorera nabi Imana. Bivuga ngo namwe abakozi mukore bashoboje banyu nk'abakorera shobuja wo mwijuru. Ikiri kintu gikomeye cyane gose mu vyumbe, kandi mwongere novuga mu vyitoze kikinzo kuba ndikunda kivuga cyane gose vyitoze bicike ingendo yawe. Paulo ntihigeze avuga ngo murabe ivyo mvuga ntimurabe ivyo nkora. Oya, umuherezi navuga ngo ni murabe ivyo mvuga ntimurabe ivyo nkora. Umuherezi avuga ngo nimuze munarabe n'ibikorwa byanje, kuko benshi ibikorwa vyabo biravuguruza amajambo yabo. Ivyo bavuga sivyo bakora, ivyo bakora na maroregwa. Ariko Paul avuga ko ni munyigane nkuko nanje niganye Kristo. Natinya kubwira abantu ngo bamwigane, kuko arabizi neza yuko nibamwigana ntabwo bazokusanga barazimiye, ariko bazosanga vy'ukuri ko bakora ico bakabwirizwa mukorero. Umuherezi abwirizwa kwitoza gusenga ubudasiba. Apana gusa gusengera abandi, wasengera abandi nivyo. Mugabo Yesu twabonye ko yaciye yigunga aja mu bugaragwa gusenga. Yesu yarashaka kwereka akora ibikorwa
ariko inyuma yaho akarara ku musozi ariko arasenga. Rimwe byari bikenewe ko bajabuka bakagenda hakurya, arababwira ngo nuko ni muri ubwato tujabuke tuje hakurya, ariko birivuga ngo we asigara gusezera ishengero, inyuma yaho aja ku musozi aja gusenga. Niho tubona yaciye aza ku muteramyi wa kane. Umuteramyi wa kane hari nka saa 9 z'ijoro, ariko tubona ko yari yaseze ishengero nka 12 zo ku mugoroba 18h. Iyumvire ayo masaha yose, dufate ko yaseze ishengero n'isaha 1 gushika saa 1, kuba saa 1 gushika saa 9 z'ijoro. Ijambo ry'Imana tubwira ko yariko arasenga, nuko aza agendera ku mazi. Urazi iyo umuherezi yitojeje gusenga agendera hejuru y'ibibazo, kuko ijambo ry'Imana tubwira ngo nuko batamijwe n'umuyaga mu kiyaga, ikiyaga kibamereye nabi cyane gose, we aza agendera ku mazi. Ninda agendera hejuru y'ingora, ninda agendera hejuru y'ibibazo, nuwo avuye ku musozi gusenga, nuwo yubatse igicaniro cyo gusenga, nuwo abereye maso igikogwa cyo gusenga. Nuwo adasenga kubera ko hari ibibazo byateye, nuwo adasenga kubera ko akene ko hari ivyo gusa Imana imubwira, nuwo asenga kubera ko gusenga byacitse ingendo, byaracitse a habit, ikintu nyene gifatanye n'ubuzima bwiwiwe. Ikire nico nifuriza umuherezi wese ariko aranyumviza, wewe waspira, wewe wifuza gukorera Imana, baho igihe cyose ubuzima bwawe, igihe cyose ubugaburira amasengesho kandi y'ubudasiba. Usenge igihe cyose, avuze ngo musenge ubudasiba. Mu Gifaransa bavuga ngo prier sans cesse, pray without ceasing. Aravuga ngo pray unceasingly. Kivuga ngo mani majambo ubwiza kwitoza gusenga, sinzi ugeze gusenga utebe kugukinyanya, usenge kugeza aho umva ko vyukuri ugeza ahandi hantu handi. Ibi rero umuherezi w'umwizigirwa abwiza kuvyitoza. Icambere twarabonye nuko asoma ijambo ry'Imana ku giti ciwiwe, kugira ngo amenye icyo Imana igomba, hama kandi yongere akoresha ijambo ry'Imana rivuga. Ica kabiri nuko abiza kwitoza gusenga ubudasiba, witoze gusenga ubudasiba. Ivyo bizozigama ubuherezi bwawe, ivyo bizokurinda byinshi cyane, bizokurinda guhuba, bizokurinda kuzimira, gukora amakosa abandi bakoze, bizokurinda kwihenda, bizokurinda ibintu byinshi cyane gose, cyane bizoguha ubwenge no gutahura ku buryo uzomenya neza uko nyene ufata ingingo mu bijanye n'ubuherezi bwawe, ugafata ingingo zibereye ku buryo udaba igitsitaza ku bantu, mugabo ukaba ubwugamo kuri benshi. Umuherezi yitojeje gusenga ubudasiba abubwugamo kuri benshi, abigiti c'inganza manumbu, inyoni z'inyamahanga ziza kwarika ko ivyari vyazo. Ico Imana dushakira, ico Imana ituronderera, ico Imana iriko irashaka ku buzima bwacu. Rero muvyitoze, ntimuzokugira muvyicuza no munsi no. Imana ibahezegwe cyane, ndabashimira kungene mukunze gukurikirana ibiganiro vyacu ku bwinshi, ndetse mukanabisangiza n'abandi. Ariko ntimwibagire gukora subscribe kugira ngo tubandanye ubutumwa bushikira benshi, kandi mu busangize n'abandi benshi cyane gose, mukora ama partage mu buryo bwagutse, mu buryo bunini, hanyuma kandi mubandanye mudusengera kugira ngo twame igihe cyose turonka ibivuye ku Mana, ushobora namwe kuba kugira ngo mubandanye kugirirwa neza, Imana ibandanye kutugira neza muri rugendo turimwo tuja mu gihugu cacu co mwijuru. Imana ibahezegire cyane, ndabuze ko ndabakunda cyane. Imana ibahezegire, Imana yakurikirana ibiganiro byacu muri benshi. Shalom shalom.